ikiganiro utuntu n'utundi niyakora mega radio ntiwitege City Pe. Murashobora kuronka ibiganiro byacu biciye kuri WhatsApp zanyu mutwandikira ubutumwa bwo gusaba ino biganiro ku nimero 71 amajana 390 amajana 294 canke 76 amajana 565 ubusa 81 ni ku bari mu Burundi nabegereye igihugu cy'u Burundi canke abari mu micungaro y'igihugu cy'u Burundi ariko kubari kure nkariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no micunguraro yaho mashe kuronka bino biganiro umwandikiye numero aho mutanguza uguteranya rimwe amajana 480 24 23 824 ibiganiro muca mu bironka ku buntu kandi biboroheye. ntiwitege City Pe. Ndabizi rero yuko beshi murindiriye kumenya ico tuganira ko mugano cyo tundi cyuno musi tuza kuvuga ku bagabo. Muti rero ku bagabo mutubwira iki amafuti indwi y'abagabo ico bita amadefo mu rurimi rw'igifaransa no kuvuga ngo le set défaut qui vous assure de demeurer célibataire à jamais. Uno musi rero tubabwira ico twokwita amafuti indwi canke amadefo indwi y'abahungu n'abagabo ndetse ngo aya mafuti indwi uyafise ukiri umusore ngwaya arashaka kugaragariza neza kusha gupfa uri umusiribateri canke ugapfa utarongoye. Rero abahungu muragabe mube hafi, abagabo namwe mufise ano madefo canke bino bifuti canke ano mafuti mumenye neza yuko musha gusanga mwasambuye ugwanyu mwisamburiye ko nk'ibene. Ibi rero tukaba tubikesha umuhinga mu by'inyifato canke mubazi kuraba inyifato z'abantu akaba yitwa Ariane Lepage Urto. Ariane Lepage atangura rero yandika agira ati hari bifuti byinshi biri ku bagore mudashobora kwemera, ati uko nyene mudashaka kubyemera ni nkuko namwebwe mw'abagabo hari bifuti byinshi natwe abagore tudashobora kwemera, kandi ngo iyi futi bikagaragazwa n'ibintu byinshi biboneka ku bagabo bamwe mbere ugasanga bifuti n'ibintu murata kwihangarira ico yise insupportable. Ndetse Ariane akavuga ati ibi bifuti birashobora kuba ari byo we wa muhungu ukiri umuseribateri bigutuma ukiri muri ubwo busore bwawe utararonka umufyonse. Ariane mu ntangamarara yiwe akavuga ati mw'abahungu mwe nizere yuko mwebwe atagifuti na kimwe muri bifuti indwi mwoba mufise canke woba ufise wa musore we, ati kuko ibi bifuti nukuri birabishe nibiryoshe no kumva kuko birasambura ntibyubaka. Mukanya rero uce tubandanya ndamenyeshe neza kimwe ku kindi ibifuti indwi Ariane Lepage Urto ababwira. Muca mumva yuko abagabo mukunda kujikira muvuga yuko umugabo adakosha, menye yuko canke atagira ibifuti ukamenga abagore nibo mu mafuti, mumenye neza yuko umuntu n'umuntu waba umugabo waba umugore umenye yuko amafuti yo ariho canke amadefo ariho kuri buri muntu wese. No kumenya rero intege nke z'umuntu ukamenya neza we kugira mushe kubana neza uko biri kose kubatse mweho murabizi yuko ugiyoraraba ibifuti byumwe antura bibyawe uhabusanga wamaze kugira umarayika kandi utari umarayika. Mukanya gato rero kimwe ku kindi. Icambere haco yise ubunebwe mu gifaransa la paresse. Ikigira kabiri ngo kubahungu nuko yasanze yuko ngo abahungu ari abantu menga bigira abasheshwe badafise ikintu kibanezereza, benshi ngusanga harabigira yuko badafise ibanezereza. Ica gatatu ati kutagira imigambi, ariko mu gifaransa ciza bavuga ngo ce sont des ambitions, aho usanga umuntu abayeho nk'imene atafise imigambi yo muri kazoza. Ikindi ngo kibaranga higira kane nico yise la jalousie mu gifaransa canke ico bise gupfuha. Abahungu barapfuha canke abagabo usanga abantu bapfuha ngo birengeje.
ica gatanu ngo ni abantu batazi gufata ingingo no kuba kwiyangaja mu kintu gufata ukabati jewe rero ndahisemo iki niki afate kubijanye naho yo temberana cakagenda n'umukobwa mugabo hageze yuko umukobwa amubwira yuko ati mbega tuzobihereramo ryari tuzobishikiza abavyeyi ryari hanyuma nyene twubake durushinge rugume watusanga rero umuhungu n'umunyabwoba ugasanga aya mavati ejo biragoye. Ikindi gikosa canke ifuti c'abahungu canke abakobwa canke abagabo ngo nuko ari abantu usanga batiyemera kutiyemera mu gifaransa ciza bavuga confiance en soi, bivuga rero no kutiyemera. Ikindi rero kigira indwi c'igikosa ngo naco bitayeho ni responsabilité ukutagira ico bitaho. Abo rero hariho ngo abahungu usanga bameze gutyo nkuko usanga ari n'abagabo usanga bameze gutyo. Uri umugabo hoho urumva yuko urugo rwagwasambuye kera ni handi usanga abagore ngo asha ngujya wewe ngujya niwe yomenya yuko yubatse. Aho rero sukuba yuko abayubatse baba mu twenze n'imvugo bita yagashinyaguro mu gifaransa ironie. Kiganiro utuntu n'utundi niyakora mega radio ntiwitege